Ndabona kwizi bakunzi ba televiziyo Renaissance no genda bahani kaze muri ryasango ry'amakuru muri Kirundi amakuru mushaka gusanga no kuruga ngungana bumenyi gwa televiziyo Renaissance kuri telerenaissance.info eka no kuhinga bwa YouTube amakuru aza kuba agizwe hanini n'ibiriko bibera yarusha mu biganiro by'abarundi ikuru no nyene wa kabiri genekezo rya 28 munyonyo aho hugurwa icese ibiganiro hagati y'abarundi ku ncuro igira kane yarusha mu gihugu ca Tanzania bihagarikiwe n'umufasha Matati William Benjamin Mukapa mu kiringo c'imisi 10 kugera ku munsi wa mbere intumwa za leta amashira hamwe ya Dani bisharo vya politike n'indi migambwe icuditse n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD yari yahishikiye ku bwa Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL ibiganiro byari bikwiye kuba ivyanyuma ibindi bisabwa bikazobandanyirizwa mu gihugu tumukurikire. Nos attentes c'est la paix, c'est le compromis. Ico turindiriye muri ibi biganiro n'amahoro n'umwumvikano ariko tukizera ko iri ryoba isango rya nyuma tuza kuganirira ngaha ibisigaye twoca tubibandaniriza mu Burundi. Ubutumwa notanga kubaje hano kuganira nuko byose bobikora bisunze ubwigenge bw'igihugu n'ivyifuzo by'abanyagihugu. Nifuza ko ibi biganiro bituma abarundi bumvikana igihugu kikava mu kaga kirimo. Une entente mutuelle, je sollicite qu'il y ait un compromis pouvant aider le Burundi à traverser de cette tragédie. Ibiganiro vyo guru icese uno munsi ngo ni ivyambere bihuza bose umuntu aravye abatumiwe muri vyo kuko mu vyagiye biraba kuva mu ntango bitari vyifashe nk'uno munsi ko niko mu mugambwe Iprona uhurikiye nako mu runani amizero y'abarundi babibona kubwa Evariste Ngayimenda umwe wese arafise ivo zimutuma atitabira ubutumire kuko nibiro vy'umuhuza navyo nyene bifise uburenganzira bwo gutumira abo bihisemwo kurikira Evariste Ngayimenda. Les questions fondamentales qui nous réunissent ici à Arusha. Ku kibazo ko ibi biganiro bihuza bose ndemeza ko abegwa navyo bose bahari sindamenya neza abahari ariko ugerageje kuraba intonde n'abatumiwe biraboneka neza ko ibi biganiro birimwo bose urabiye ku vyaheruka ntikibuza ko hari abidoga kuri izo ntonde no gusiba bagasiba ugasanga n'ibiro by'umuhuza barafise igituma batumira bamwe n'abandi ariko ntikibuza ko nubu nemeza ko ibi biganiro birimwo bose naho harimwo utunenge tumwe ntaworeka kuvuga ko ibi biganiro birimwo bose kandi igikuru sugusiba ahubwo no kuza ugashikiriza ibibazo ufise ivyo vyotuma abandi bagutahura igituma utavyemera hama no gukosora bakabikosora murazi neza ko mu biganiro nk'ibi ni gake bikunda ko hatumirwa abavyifuza bose ibiro vy'umuhuza ntibifise ubushobozi kandi bwo gutumira ababisaba bose eka kandi n'ababishaka ntibashobora gutegeka ko batumigwa ariko ku bwanje ubu vyofuma Non plus la facilité de voir toutes les exigences satisfaites mais de mon point de vue le minimum y est. Turana y'amakuru twabateguriye nyuma yaho inama y'abanyagihugu Senaredi ihurikiyemwo abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batitabiriye ibiganiro bikobera yarusha urundi mugoro yo mashirahamwe yadanira ivyicaro vya politike yari yatanguje urugamba rwari gwitiriwe kugwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ntiwitavye ivyo biganiro mushingwa manza Arbel niyongere kwizina ry'aya mashirahamwe akabamenyesha ko basanze umufasha Matati y'abarundi ahengamiye uruhande rwa leta y'Ubujumbura kuko yakumiriye benshi mu bafise uruhara mwigarukanwa ry'amahoro arama mu gihugu c'u Burundi tumukurikire. Amaze imisi tubona yuko hari ibiziga biguma bitorwa mu nzunzi zitandukanye ivyo byose usanga biriko bikorwa kubera bazi yuko hari amatohoza yuguruwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha benshi usanga ari abantu bakoreshejwe abandi ugasanga bafise ico bazi bwicanyi bwakozwe mu Burundi n'ubandanya bukorwa akaba ari mu ntumbero yo guhuvya amatohoza cyo dusaba rero nuko abo bantu bose bafise ivyo bazi naho bo bakoze ivyaha bamenye yuko
iyo amatohoza ya sentare yuguruye kenshi barashobora gusaba bakagira ico bavuze hama bagaheza bagakingirwa. Mugabo si kuvuga yuko ari ugukingira gukora ivyaha kugira ashobore gutanga umuco mu matohoza ariko arakorwa. Ahubwo rwaruka rw'imbonera kure rero guzamye umuganga uri ku butegetsi abo bashobora kubwira ingene vyagiye biragenda bazoba bakijije abatari bake kandi nabo nyene bazoba berekanye yuko bakoreshejwe. Tubibutse ko hatekanije ko mu gusozera ivyo biganiro hazotegwa ku gikumu ku masezerano ku mpande zose ibikorwa bizoba bihagarikiwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere. Mu gihe nyene rero ibiganiro biriko bihuza abarundi yarusha bigeze ku munsi wavyo wa kabiri, umwari urunani rw'abanyagihugu FPB urasaba umukuru w'igihugu ca Tanzania hamwe n'umufasha mu matati y'abarundi kuva mu gacerere bagatanga umuco kubijanye n'ifatwa ry'indongozi z'uwo muhari zafashwe kuwa 21 Gitugutu uyu umwaka ku butaka bwa Tanzania ku bwa Colonel Adolphe Manirakiza, umuvugizi w'uwo muhari General Jeremy Ntiranyibagira na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana icegera ciwe hamwe n'abandi banywanyi babiri bafashwe n'inzego z'umutekano za Tanzania. Kurikira Lieutenant Colonel Adolphe Manirakiza yakuwe ku murongo wa telefone. Nk'umuhari FPB twandikiye umukuru w'igihugu ca Tanzania tumusaba ko igihugu ciwe coba mu gacerere bakatubwira iyo abanywanyi bacu barimwo mbere n'indongozi z'umuhari wacu bari bagiye muri ico gihugu baba baragiye, kuko haraheze ukwezi kose abo bantu tutazi iyo bari. Mugabo ico tuzi gusa twemanga dufitiye ivyemezo ni uko abo bantu bafatiwe ku butaka bw'icyo gihugu ca Tanzania, bongera kandi bafatwa n'inzego z'umutekano z'igihugu ca Tanzania. Ibyo rero turabifitiye ibyemezo, tugasaba rero yuko umukuru w'igihugu ca Tanzania yogerageza akaturonderera iyo abo bantu bacu bagiye, kuko amakuru dufite amwamwe ni uko atubwira yuko bashobora kuba barabatanze ku bategetsi b'u Burundi. Ibyo nabyo bikaba binyuranye n'amategeko. Ibyo rero sivyo dufitiye ibyemezo, mugabo n'amakuru dufise, mugabo tudashobora kwemeza na gatoya. Rero tuvuga tuti abo bantu bafatiwe mu gihugu ca Tanzania bagafatirwa ku butaka bw'igihugu ca Tanzania bagafatwa n'inzego z'umutekano za Tanzania, turabaza igihugu ca Tanzania ico abo bantu bacu babaye. Abo bantu bariho bakatubwira aho bari, barapfuye nabo nyine bakabitubwira, kuko icyo tuzi ni uko bafatiye muri icyo gihugu ca Tanzania. Nico rero dusaba umukuru w'igihugu ca Tanzania kugira icyo gihugu kive mu gacerere kitubwira aho abantu bacu boba bari gushika ubu. Tuandanye n'amakuru twabategurishira hamwe Akate Burundi rahagaritswe umutima n'ibiziga bimaze igihe bitogwa haba mu nzuzi eka n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu. Kugumushirwamanza Armel Niyongere arongoye iyo shira hamwe gwashobora kuba ari abantu batanguye kwicwa bahogwa kuba bafise ivyo bazi kubwicanyi bw'agahomera bunwa n'andi mabi yakozwe mu Burundi, kugutinya ko ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha imenya abatanze amategeko ku rwego rwa mbere. Tumukurikire. Amaze iminsi tubona yuko hari ibiziga biguma bitogwa mu nzunzi zitandukanye. Ivyo byose usanga biriko bikorwa kubera bazi yuko hari amatohoza yuguruwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Benshi usanga ari abantu bakoreshejwe, abandi ugasanga bafise ico bazi ubwicanyi bwakozwe mu Burundi n'ubandanya bukorwa, akaba ari mu ntumbero yo guhuvya amatohoza. Icyo dusaba rero nuko abo bantu bose bafise ivyo bazi naho boba bakoze ivyaha bamenye yuko iyo amatohoza ya sentare yuguruye kenshi barashobora gusaba bakagira ico bavuze hama bagaheza bagakingirwa. Mugabo si kuvuga yuko ari ugukingira gukora ivyaha kugira ashobore gutanga umuco mu matohoza ariko arakorwa. Ahubwo rwaruka rw'imbonera kure rero guzamye umuganga uri ku butegetsi abo bashobora kubwira ingene vyagiye biragenda bazoba bakijije abatari bake
kandi nabo nyene bazoba berekanye yuko bakoreshejwe. Mu gusozera no makuru ishirahamwe AGBE ni ishirahamwe rishasha riherutse kuvuka rurikemo abamenyesha makuru bahunze igihugu inyuma y'iturigwa ry'ama radio yigenga. Uno munsi abamenyesha makuru bakaba bari mu bice bitandukanye vy'isi. Jean-Marie Vianney Burundi yatowe ngwa rirongore amesha ko mu migambi yutigwa harimo kugarukira ubuzima bw'abamenyesha makuru mu bijanye no kwivuza canke kubarondera impapuro z'ingendo. Jean-Marie Vianney Burundi. Iryo shirahamwe ryacu bwa mbere na mbere tuzogerageza guharanira agateka k'abamenyesha makuru, umugabo w'abamenyesha makuru ko mubizi abamenyesha makuru bari mu buhungiro bafise ingorane zidasa n'abamenyesha makuru bagumye mu gihugu. Naho nyene tuzogerageza gutorera umuti ibibazo bihanze abamenyesha makuru bari mu buhungiro, ibibazo bijanye no gukora umwuga wabo, ibibazo bijanye n'iby'ubutunzi, ingorane z'ubutunzi. Ikindi kibazo kiturazi shinga nukuraba ingene abamenyesha makuru boshikira boronga uburyo bwo kwivuza, kuko abamenyesha makuru bari mu buhungiro barafise ingorane zo kwivuza iyo bashikiwe n'ingwara. Tuzogerageza kandi no kurondera uburyo kugira ngo abamenyesha makuru baronge urupapuro rw'inzira bya titre de voyage, kuko iyo baje mu bindi bihugu baragira ingorane kuko benshi muri bo badafise urupapuro rw'inzira. Yanda rero cyo tuzozera makuru tako turabashikiza kandi bashimire mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Nshimire na bagenzanje afashije kuyatorokanya naho butaha.